Ndabifuriza ijoro ryiza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza nga kuri Burundi News TV. Kaze mwidonido ry'amakuru aremeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya nkuko byoma bigaragara muri no joro. Dore ingingo nkuru tugiye kwibandaho muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Umunyanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu nyuma y'uko rero yaramaze igihe ataboneka cange ngashije ahagaragara, uyu munsi yaje kwitaba amashengesho yo gusozera uku kwezi kwa ruhuma n'amashengesho n'ubundi asanzwe ategurwa n'umugambwe CNDD-FDD araba buri wa kane w'ukwezi nkuko musanzwe nabamenyereye. Guhera mu mpera za 2025 yaragwaye arafatwa n'ingwara giturumbuka, yongeye kugaragara uno mwanya nyine uno munsi kwa kane igenekerezo rya 27 ruhuma 2025. Mwijambo ryiwe Reverend Kuriyo Nyiriteka umunyanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yavuze yuko uku kwezi kwa ruhuma Imana yari yeretse abarundi yemwe Uburundi burakomeza kurangura ibyo bucejwe, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yarakomeje gutegwa iteka aho yaje gutorerwa kuba anyine umwe mu bayobozi baremere cyane ngaha anyine muri Afrika y'ubuseruko nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Yavuze yuko kandi abanyagihugu ndetse n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD badakwiriye gukangwa n'ibiriko biravugwa na cyane ibiriko biratambutswa ku mbuga ngurukana bumenyi bigendanye n'ingwano canga se intambara zamaziragaragara na cyane izikomeje kubera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD avuga yuko umutekano mu Burundi wamumeze neza, ndetse akanavuga yuko leta y'u Burundi irakomeza gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo umutekano uce uramera neza ndetse ibintu bice birakomeza kumera neza. Avuga yuko yiteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko byoma bigaragara hakomeze kugaragara amahoro n'ituze ndetse n'umutekano, ndetse akavuga yuko uko byogenda kose ingabo z'u Burundi ziteguriye gukora ibishoboka byose kugira ngo zikomeze kurangura amabanga zijejwe. Nubwo kandi bihagaze bityo nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi abanyagihugu barakomeza kugenda baragira impungenge ndetse n'umutima uhagaze nkuko biboneka, ku buryo benshi basigura ndetse bakanagaragaza ko bateye impungenge n'ibishobora kuza kubashikira isaha iyo ari yo yose. Biravuga yuko ingwano ziriko zirabera cyane muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zikomeje gutuma abanyagihugu b'abarundi barahangayika ku rugero rudasanzwe. Ubu tuvugana kandi abantu bashika kuri 11 baramaze kugwa mu gitero cy'amagrenade cyangwa c'amabombe yamaze kurasigwa nga mu gisagara ca Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, ahari hakoraniye inama yahuje abayobozi ba MTC harimo na Colonel Nanga ndetse n'abandi banyagihugu benshi, ariko abashika kuri 11 bakaba bamaze kugenda barasiga ubuzima. Amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zoba ariko zogize uruhare nkuko biboneka, ndetse amakuru avugwa akaba avuga yuko bimwe mu bikoresho byifashishijwe mu kurasa ibyo bibombe byaba ari bimwe rero n'ubundi mu bikuruka canga se mu bisanzwe birakoreshwa n'ingabo z'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda atugeraho nuko ku ruhande rwa leta ya Perezida Felix Tshisekedi Chilombo atacyo babivuzeho, bakaba bamaganiye kure ibigendanye n'icyo gitero nkuko bigaragara. Felix Tshisekedi nkuko nabivuze nyine yarashizeho amahera menshi cyane leta ya Kongo nyine kuzofata uyu nguyu nyine Colonel Nanga hoze muri guverinoma ya Kongo, ndetse gushika no mwanya akaba arongoye ishami rya politike rya MTC nkuko biboneka, akaba ari umunyamabanga mukuru nyine yungirijwe na bwana Bertrand Bisimwa nkuko biboneka. Ikaze muri no mwanya twinjire mu bigendanye n'izi update zikomeje kugenda ziravugwa mu nyuma y'iko rero MTC ariko irakora inama, ndetse binavugwa yuko yashoboraga gushiraho n'indongozi nkuru harimo buramatari wa Bukavu. Ibintu bimaze kugenda birahindura isura, ibi kandi biraza gukwegera abarundi bihe bidasanzwe mu nyuma y'iko ibi bitero biriko birashinzwa ingabo z'u Burundi nazo zimaze igihe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwongeye kwirirwa neza mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, ndabaramukije canke ndabahaye mwiriwe canke ndanabifuriza ijoro ryiza bivanye naho muherereye. Ndizera ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu Burundi, ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ndabahaye ikaze mwebwe mwese. Ikaze ku batwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi
ubutunzi canke ubudandaji. Ikaze kuri mwebwe mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, na cane kubumviriza amakuru n'ibiganiro byacu na cane kuba twumviriza mu makuru n'ibiganiro byacu nyine baraherereye cyane ngaho Igitega ku mugwa mukuru wa politike, ari mu bindi bice cane ku mitumba, mu bisagara bimwe na bimwe n'ibigwati byabyo. Mwese ndabahaye ikaze kandi kuba twumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abari mu Rwanda, abari muri Congo, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, muri Zambia na Zimbabwe, abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese ndabahaye mwiriwe ndetse ndabahaye n'ikaze. Kaze kuri mwese kandi mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Ari ubwa mbere ushitse ngaha ndagusaba option kanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ndetse ubane natwe 5 Ikaze amakuru reka tuyatangurire mu Burundi. Murashobora kuduhereza ibyumviro byanyu kandi ngaha nyine muranyuze ngaha cane nyine muranyuze ngaha muri commentaire cyangwa se ahasanzwe na cane hari na cyane ahasanzwe haratangirwa ibyumviro nkuko biboneka. Ikaze kuri mwebwe mwese. Uno musi nibwo bikomeje kugenda biraboneka neza yuko nyine nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo yaje kongera kugaragara mu ruhame mu nyuma y'uko rero yaherukaga kongera kuboneka ingozi mu mpera za 2020 mu mpera z'ukwezi kwa mbere kwa Nzeru. Biravugwa yuko kandi Reverend Ndikuriyo yaherukaga kumvikana mu mugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania, mu mugambwe wa Chama cha Mapinduzi canga CCM, nkuko byamaze no kwemezwa. Ni muri gahunda cane nyine yari muri gahunda zigendanye no kuwushigikira ubwo ariko urategura cange uratora bamwe rero mu bazoserukira uwo mugambwe. Nubundi byararangiye hemejwe neza yuko madamu Samia Suluhu Hassan ari wenyene azongera akarongora icyo gihugu, azaserukira uwo mugambwe. Uyu nguyu yasubiriye Dr. John Pombe Magufuli. Nyine biravugwa yuko umugambwe wiwe nyine Chama cha Mapinduzi wabushigikiye cane uyu nguyu Reverend Ndikuriyo, ndetse Variso Ndayishimiye bigaca biramutera ubwoba ndetse n'umutima uhagaze. Bivugwa yuko kandi n'ubundi n'indi migambwe imwe n'imwe na cane nk'umugambwe urongoye ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo, nawo ngo numwe mu migambwe iremere cane nkuko biboneka, ukaba usanzwe urashigikiye ndetse uranatera iteka Reverend Ndikuriyo nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Reverend Ndikuriyo yarafashwe n'ingwara aramara igihe kirekire ataboneka, ndetse uno musi akaba aribwo yongeye guca araboneka ndetse aragaragara nyine nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugera karavuga yuko nyine nawe yaje kugira byinshi ashikiriza abanyagihugu, na cane mu ijambo giwe nyine mu mashengesho cange mu bikorwa by'amashengesho asanzwe arahuza mugambwe CNDD-FDD cange arategurwa na CNDD-FDD nkuko biboneka buri wa kane w'indwi usozera ukwezi nkuko byoma biboneka cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cane nyine nkuko bigaragara biravugwa yuko yaje kugenda arunga mujya abandi bategetsi bamwe na bamwe mu Burundi nkuko bigaragara, na cane bikaba bivugwa yuko yaje kongera gushimangira kuri byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'ibigendanye n'umutekano nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cane n'ubundi mu ijambo ryo Reverend Ndikuriyo yaje gushimira cane Imana ndetse n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD, abagumya banga ndetse n'abandi. Nyine akaba akomeza kugenda abasaba ndetse anasaba yuko nyine bamwe mu banyagihugu bakomeza kugenda baraba hafi nyine y'umugambwe nkuko biboneka. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyine nkuko byoma bigaragara mu ijambo umunyamanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyine Nyiriteka Reverend Ndikuriyo nkuko yagaragara yarashikirije mu masengesho
arangiza ukwezi kwa ruhuma yabereye nga ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega yaramenyesheje ko muri uku kwezi bikorwa byose byari byateguwe gukorwa byarakozwe neza cyane, akamenyesha ko rero mu kwezi kwa ruhuma Imana iyeretse abarundi muri byinshi kandi ko Uburundi bwagumye burategwa iteka rero aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaratoye kuba icegera curongoye ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Umunyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD agashimira rero abagumyabanga kunyifato nziza berekana muri kino gihe himirije amatora nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, kuko rero ngo mu bice byose by'igihugu abarundi barabanye neza, ndetse akanashimira kandi ko bitabye ibikorwa byose biganisha ku matora, ndetse n'ukuntu birinze rero amajambo asambura, ndetse akabahamagarira kuguma mu bikorwa amajambo avugwe nyine ariko kandi arengane, bamwe rero bumviriza ayo babwirwa rero n'indongozi zabo atari ayavugirwa nabo batazi, niyo bava rero n'uwabatumye, kuko rero ngo abakwiragiza amajambo y'ibihuha baba rero barashaka gusambura igihugu ndetse no gusambura umugambwe nk'uko biboneka. Reverend Ndikureyo kandi yavuze yuko nyine yiteguye, ndetse akabasaba abanyagihugu gukomeza kwitonda na cane kwitondera ibiriko biravugwa cane muri kino gihe mu Burundi hama haribonekeza ibigendanye n'amagambo amwe namwe amenyesha yuko ingwano yabiriko irategurwa nga mu Burundi. Umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD yavuze yuko igisirikare cy'u Burundi kiteguye gukora ibishoboka byose, yaravuze yuko bafise igisoda ciremere cyane ndetse gikomeye, ndetse yanavuze yuko bafise n'ubundi n'ugwaruka bw'umugambwe uri ku butegetsi nyine uri ku butegetsi nk'uko bigaragara cane urwaruka ruzwi nk'imbonerakure nabwo rwiteguriye kugwanira igihugu nk'uko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho rero akaba akomeza kugenda aravuga, ndetse akaba akomeza kugenda agaragaza neza yuko mu Burundi ibintu bikomeje kugenda birafata intera, ariko uyu munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikureyo akaba yama asigura ndetse akanagaragaza neza yuko uno mwanya mu Burundi CNDD-FDD yiteguriye kugwanira igihugu, ndetse ikaba yiteguriye kuzokomeza kurongora igihugu mpaka. Reverend Ndikureyo yavuze yuko yiteguye guhangana n'ibiko birabera muri Repubulika Iharanira ya Kongo mu gihe hama haravugwa amakuru na cane amakuru akomeza kugenda asigura yuko nyine mu Burundi ingwano ishobora kuza kwaduka isaha irayo yose. Mu nyuma y'uko rero mu gisagara ca Uvira bivugwa yuko ingwano yabikira hegera, ndetse ingwano yabiko irahasatira nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi kandi biriko biravugwa mu gihe ibitero bishasha byamaze kugabwa mu gice cyariko rero kiragenzurwa ahariko harabera inama iremere cyane y'umuhari MTC nk'uko biboneka, aho bivugwa ko abantu bashika kuri 11 boba bohasize ubuzima. Biravugwa yuko rero abagabye ibyo bitero boba bifashije bimwe mu bigwanisho by'abarundi. Aha kandi muri ivyo bice hari abarundi benshi nk'uko bikomeza kugenda biravugwa, ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abantu 11 baramaze gupfa, abandi nibura 16 barakomereka mu gitero c'ibisasu mw'ikoraniro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa kane. Ubwo rero bari baje kumva umukuru w'umutwe wa AFC nine ugenzura iki gisagara. MTNC yavuze ko ibisasu bitezwa rero amaboko bya grenade, bitezwa ahifashije mu maboko bya grenade byakoreshejwe muri icyo gitero bisa n'ibikoresho nyine by'igisirikare cy'u Burundi nk'uko bigaragara. Ibyo bikimara kuvugwa kandi abicishije ku rubuga ngurukana bumenyi rwa X, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yaravuze ko igisirikare cy'u Burundi giteye utwatsi ibikorwa by'ubugome byabereye rero ibikavu, kandi ko atabasirikare bafise uwo mugwi canga se bari muri ibyo bikorwa b'abarundi. Umuhari AFC canga MTC uragenzura Bukavu watangaje ko babiri mu bakoze iki gitero wise nyine igiterabwoba ku basivile i Bukavu bamaze kugenda barafatwa.
kare bikimara kuba Colonel Nanga mu kiganiro n'abamenyesha makuru i Bukavu yatangaje ko nyine imibare yibanze igaragaza ko abishwe n'iki gitero ari abantu bashika muri 11 barimo umugore umwe ndetse n'inkomere 35 zirimo batandatu bakomeretse mu buryo bukomeye cyane. Bwana Nanga yaravuze ko mu bapfuye harimo rero n'umwe mu bakoze iki gitero, avuga ko abakomeretse barimo rero kuvurirwa mu bitaro by'i Bukavu nk'uko biboneka. MTSR ishinza iki gitero ubutegetsi bwa Tshisekedi mu gihe bwo bwavuze ko cyakozwe n'ingabo zo hanze ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umumenyesha makuru akorera Bukavu wariho rero akurikirana aya bigendanye n'iyo nama yavuze ko abantu bashobora kuba rero barenga ibihumbi 10 bari barakoraniye nyine ahazwi nka Place du 24 kuri Place de Independence kumva Colonel Nanga nk'uko bigaragara. Uyu mumenyesha makuru aravuga ko kandi yumvishe guturika kurenze rero kumwe, maze abantu bagaca barakwira imishwaro bagaca barahunga nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Yemeza ko yabonye rero ibiziga birenga rero 5 by'abapfuye n'inkomere nyinshi cyane. Imibare y'abapfuye muri uko guturika irashobora guca iraduga nk'uko rero amakuru y'abantu bakomeje kugenda baravugwa akomeza kugenda ariyongera. Uwungirije Colonel Nanga Bertrand Bisimwa we aravuga yuko ibingibi ari ibikorwa nyine ibikorwa by'iterabwoba nk'uko bikomeze kugenda bigaragara, na cane ibiriko birakogwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yavuze ko yihanganishije ababuza babo ndetse n'abagizweho ingaruka n'icyo gitero c'i Bukavu. Ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi muri Kongo biravuga ko Tshisekedi yamaganye icyo gikorwa cy'iterabwoba cyakozwe n'ingabo zo hanze ubu ngubu ziri ku butaka bwa Kongo mu buryo rero butemewe nk'uko biboneka. Ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko ingabo z'u Rwanda arizo rero zoteye Kongo rero ziciye mu mutwe wa MTSR. Ibyo ubutegetsi bwa Kigali bwagiye burahakana bwivuye inyuma inshuro nyinshi cyane. Uko guturika kwabaye rero inama irimo gusoza nk'uko rero bivugwa n'uruhande rwa MTSR. Amashusho ariko arahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ateye ubwoba aragaragaza abantu bisa naho rero bopfuye hamwe rero n'abakomeretse. Yahise arakwirakwira ku mbuga ngurukana bumenyi agaragaza nyine uburyo ibintu byori byifashe. Muri nama Colonel Nanga yaramaze kubwira imbaga yari hari rero ko umuhari akuriye uzakomereza gufata n'ibindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Yaramaze kugenda nashimangira yuko kandi ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nga muri Kongo baraza guca bararonka abategetsi bashasha nk'uko bigaragara kugeza no mwanya. MTSR biravuga ko ishobora kuza gutanguza ibitero byo kwihorera ku rugero rudasanzwe, aho bamwe bashobora kuza kubigenderamo barimo nk'ingabo z'abarundi. Dusubire mu mwanya.